Welcome again kuri TWENGAKO TV. Nk'ibisanzwe twongeye kugenda kurabira hamwe amakuru agiye atandukanye y'abastari ngaha bo mu Burundi. So turahaye umwe wese karibu, utarakora subscribe kora subscribe. So rero tugiye kuraba inkuru nziza kuri D1 ku muririmvyi D1 mwikundira aho ku musi wejo yashira hanze cyangwa yugurura icese iduka yiwe shop yimpuzu yibi ejanye n'ibyo kwambara. Ni inkuru nziza rero iri kiranezereza n'abantu aho hari haheze imisi havugwa yuko umuziki ndundi utariha, ariko ubu bikaba bitangwe kwigaragaza. Ni nyuma yaho yaraherutse kugura imodoka. Ibi byose bibaye mu mwaka umwe, nta no mwaka umwe urahera yabanje agura ingendeshwa yiwe, abonaho akaba yuguriye shop yiwe. Mbese karibu murahawe kazi. Mu butumwa bwiwe yashize ku rubuga rwe rwa Facebook yaragize ati iyi ni yindi ntambwe ikomeye nteye, nkaba ndabishimira Imana na mwebwe mwese mudahengeshanya kunshigikira mpereye kuri Iteka Music n'abandi mwese. Iyi ni shop iduka yanje nkaba nayise Fashion Zone. Karibu mwese mubandanye kunshigikira ku kabeyi keza cyane. Dukorera muri quartier Kamenge kujya 13. Winjiriye kuri pave yo kwivuriro kwa Buyengero. Urumva ni shop yuguruye. Abamaze kusoma ubwo butumwa kuri Facebook uramubona nyine kaba mu mafoto yifotoje ari muri ryo shop. Ati rero murahawe kaze mubandanye no kumuteza imbere. Ibi rero ni bimwe abantu bakomeza kuvuga ati ngo umuziki ndundi nturiha, ati nta mafaranga bayiha, ati mbese n'abaririmbyi barashonje. Ariko nibikomeza kwigaragaza kare ari kinyoma abantu bakomeza gukora. Duhereye ku baririmbyi ubona yuko new generation n'abaririmbyi ubona yuko baje buba, ariko ubona ko bafise ibintu bigiye bitandukanye, aho bagenda bakora amamanza azimvye ubugeni, aho bagenda bagura amamodoka azimvye, aho ubona nyine bamwe bagura n'amazu agiye atandukanye. So ibi rero reka dukeze umuririmbyi wacu D1 aho abashije agutera intambwe imwe mu bafana tuba twipfuza cyangwa se igihugu kiba gishaka naho ko ngo giteza imbere. Aya n'amakuru rero karibu kandi kuri TWENGAKO TV. Ushobora kunyita izina GMB cyangwa se Mega Speaker. Iryo zina rigishobora kumpamagara muri uno mwuga. Hasta la vista. Turabaha ikaze na kandi ku rubuga rwacu rwa TWENGAKO TV.